What's up, my beautiful people? My name is SP. This is Media of People, guys. Uyu munsi rero nizere ko mwese mumeze neza. Junda ndashimira Imana. This is the voice of people. Hariho icegeranyo nabakoreye c'abaririmbyi b'abarundi n'amazina yabo yukuri n'imyaka bafise. Ni icegeranyo cantwaye umwanya kitanyoroheye kumvo z'uko abaririmbyi bamwe bataboneka officially canke officiellement ku ma platform n'ibikorwa vyabo canke n'amazina yabo y'ukuri. Umuririmbyi wa mbere nahereye ko nasanze ibintu vyiwe bipanze neza nk'uko vyama, ni umuririmbyi mwamenye cane nka Sadbi. Sadbi rero uko Wikipedia ivyerekana yavutse itariki indwi z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'icenda. Ubu tuvugana akaba afise imyaka mirongo itatu n'itandatu, akaba yavukiye i Bujumbura. Umuririmbyi wa kabiri nagerageje gusanga nawe nyene biboneka ariko nubwo atari neza cane, ni umuririmbyi muzi nka Forest canke Big Fizzo. Amazina yiswe n'abavyeyi ni Mugani Desire, aho yavukiye berekana ko ari Bujumbura. Yavutse canke se yabonye izuba itariki 25 z'ukwezi kwa ndwi umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo indwi n'umunani. Ubu tuvugana ararumanije imyaka 47. Uyundi muririmbyi nagerageje kubona amazina yiwe y'ukuri ariko imyaka afise ntayo nabonye kuko Wikipedia itubwira ko bitari officiel canke ko bitatangajwe. Ni umuririmbyi mwamenye nka Dramatic, mumumenya ku ndirimbo zitandukanye nka Kosho, Madame, Samborera. Uwo abavyeyi bamwise Iradukunda Harry, yavukiye mu ntara ya Muyinga ya kera, ariko imyaka afise iboneka neza. Tugira ko ngaha dusaba abaririmbyi, muri abantu bakomeye, muri abantu bahambaye, bamushira ibintu vyanyu ahabona canke ku mugaragaro ku mbuga ngurukana bumenyi, ku buryo umuntu akeneye kubarondera n'uwo mu mahanga ashaka kubaha amadiri amenya uko abatora, birafasha. Uyundi muririmbyi ibintu vyiwe biboneka neza kandi bisa neza n'uwo mwamenye yitwa Kidumu. Kidumu rero amazina yiwe y'ukuri ni Jean Pierre Nimbona. Yavutse itariki 28 z'ukwezi kw'icumi umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi na kane. N'umupapa ubu tuvugana akwije imyaka 51, akaba azwi ku njana ya Afrozouk. Ni umuririmbyi akongera akaba n'umwanditsi. Hari undi muririmbyi Imana imuhezagire nawe nyene ibintu vyiwe bipanze neza, nubwo intara bagiye bavukiramo zoho usanga zitari officiel, ariko turagerageza kubabwira ivyo twabonye. Ni umuririmbyi yitwa Happy Famba. Happy Famba amazina yiwe y'ukuri ni Hassan Ibrahim. Yavutse itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na kabiri. Ubu tuvugana arujuje imyaka 43, amenyekanye cane mu njana ya Afrobeat, Afropop. Ni umuririmbyi akaba n'umwanditsi. Uyundi nawe nyene mwamenye cane ku ndimbo nka Ndatemutse ni Spokesman, nubwo ubu tutazi vyiwe naho yoba ari. Nawe yabonye izuba itariki 15 z'ukwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kabiri. Ubu tuvugana akwije imyaka 33. Murumva nawe nyene ko hageze ko arongora. Amenyekana muri Buja Flavor kuri Afropop. Amazina yiwe abavyeyi bamwise ni Dushimirimana Eric. Uyundi muririmbyi muramuzi ni Kedi Boy kuva mu gihugu c'Ubufaransa.
nawe nyene n'umurundi yabonye itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 990. Kebi boy ubu tuvukana kwija imyaka 35, nawe nyene hariya mu gihugu c'Ubufaransa mumva ko hari hageze ko arongora. Amazina yiwe abavyeyi bamwise ni Hakizimana Yusuf, ariko mwe mwamumenye mu ndirimbo zinshi zitandukanye, ariko akora injana ya afrobeat na pop. N'umuririmbyi akongera akaba n'umwanditsi w'umurundi nubwo asanzwe aba hanze y'igihugu. Uyundi muririmbyi w'umurundi kazi ni umuririmbyi muzi nka Vania Ice. Vania Ice nawe nyene harageze ko ashinga ugwiwe canke ko akora umuryango canke ko arungika abana kw'ishure. Yabonye izuba itariki 20 z'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 997. ubu tuvukana ararumanije imyaka 28. wewe ntiyagiye kure n'izina ryiwe kuko abavyeyi biwe bamwise Muhimpundu Vania. uyo ni Vania Ice. uyundi muririmbyi noshobora kubabwira ni Natasha Burundi, la bamba, la mazi, la myembe, la noti. ayo yose n'amazina yiyita, ariko nawe nyene ntiyagiye kure kuko abavyeyi biwe bakimara kumuhabwa n'Uwiteka itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 987. ubu tuvukana ararumanije imyaka 39. bamwise Natasha Ngendabanka. Natasha rero nawe nyene murumva ko atari umwana muri game ya 2-5. nkuko nabibabwiye, this is media of people, the voice of people, the number one in the country. Guys, aha niho wonyene ushobora gukura amakuru yizewe atohojwe kandi y'akanovera atani n'ahandi hantu uzigera uyumva. Ico usabwa ni iki: gira subscribe, gira commentaire, udusangize iciyumviro. Twagiye n'uyundi muririmbyi twagerageje gutoza amakuru yiwe. no muririmbyi w'umurundi kazi ni Kajanin. muramuzi umumama Kajanin, yaravuze mu makesi atandukanye y'abaririmbyi cyangwa mu mabifu atandukanye. uyu nawe yabonye izuba itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe amajana 959. muravyumva ko amabunanariye atari make kuko uyu tuvugana ararumanije imyaka 66. ni legendary Burundian singer and international artist. aka kantu nshaka mu gace k'umurongo, uyu ni wenyine dushobora kuvuga ko ari international artist. ikindi kintu asumje abandi, aya mazina yo kuri stage Kajanin ni nayo mazina yiwe abavyeyi bamwise. uyundi muririmbyi nshobora kubabwira amazina yiwe ni Roriro Chambara Burundi Ntare Rushatsi, Roriro Simba. uyu nawe imyaka yiwe ntayo nagerageje kuronka, igihe yavukiye ntaco nagerageje kuronka, ariko abavyeyi bamwise Salum Niyonzima. uyu nawe muramuzi muziki wa 2-5-7. uyundi muririmbyi nawe nyene atariko avyorosha mu muziki wa 2-5-7 ni Madiba da Classic. Madiba da Classic nawe biography we yerekana ko ari umurundi yavukiye Zimbabwe, araba South Africa. itariki ntazo mbona neza, ariko abavyeyi bamwise Hakizimana Isa. ayo niyo mazina ya muririmbyi wanyu mwamenye kuri Miss Yo Mama, Summertime, She Says, System, Madiba da Classic. uyundi muririmbyi ngaha nshobora kubazanira
ni Melanin Boy. Uyu Melanin Boy wewe yahoze muri We Love Muzika, nubwo ubu aririmba ku gatwe kiwiwe, imyaka afise ntayo tubona neza, ariko batwereka ko akivuka abavyeyi bamwise Patrick Nduwimana. Uwo ni Melanin Boy. Ndasubiramo, baririmbyi mugerageze mube mu updating ibintu byanyu ku mbuga zitandukanye, tumenye ibintu byanyu ku mbuga zitandukanye, kugira ngo nubwo umuntu yorondera amakuru yanyu ashobore kumenya ati uyu muntu ninde, yakoze iki, yamaze iki, canke ubu ari mu biki. Birafasha kuko murabona nk'ubu aya makuru yanyu aba arimwo agasembwa. Uyundi muririmbyi ntabona igihe yavukiye neza, ariko nashoboye kuronka amazina y'abavyeyi bamwise ni Mukombozi Lucifer, musazwe muzi mu ndirimbo zitandukanye kandi zihariye. Uyu nawe igihe yavukiye ntikiboneka neza, ariko abashobora kuza baraturonkera ibihe abaririmbyi bagiye baravukira mu biduhe canke n'amazina yabo y'ukuri. Uyu abavyeyi bamwise Nzeyimana Toma. Nzeyimana Toma niyo mazina ya Mukombozi y'ukuri. Guys rero, thank you so much for being with us. Ndabasaba guys ko mugira subscribe, make sure ko wagize subscribe. Guys, make sure ko iyi video wayilakinze, biraturyohera. My name is SB, this is Media of People.